Mu ntara ya Burunga imiduga iremereye yabujijwe guca kuri Rukonwe kugira bakingira ibarabara ry'igihugu route nationale numero 3. Ubuyobozi bw'intara ya Burunga bwafashe ingingo yo guhagarika uruja n'uruja rw'imiduga minini kandi iremereye ku gice c'ibarabara ry'igihugu numero 3 kiri ku musozi wa Rukonwe, inyuma yaho hagaragariye ko ririko ryononekara ku rugero rushobora guhungabanya uruja n'uruza. Bavuga kandi ko gucika kw'iryo barabara vyosaba gukoresha izindi nzira za kure, bigatuma urugendo rumara igihe kinini kandi rugasaba amafaranga menshi. Buramatari w'intara ya Burunga Parfait Nyibuka yavuze ko ubuyobozi bwamaze gufata ingingo yo kubuza imiduga iremereye guca muri iyo nzira mu rwego rwo gukingira iryo barabara. Menyesheje kandi ko nubwo iyo ngingo yari yarafashwe, hari bamwe mu bayobozi b'umutekano mw'iryo barabara bayirengagiza bagafasha imiduga gukomeza kuhaca. Buramatari Parfait yihanikirije ko kuva ubu imiduga yose iremereye izofatwa yarenze kuri iyo ngingo, hamwe n'abazoba bayemereye kuhaca bazofatirwa ibihano kandi bagasabwa gutanga intererano izokoreshwa mu bikorwa vyo gusanura iryo barabara. Diaspora da Sindira!